niyo nkuru iciye ku masonga mu bimenyesha makuru bitandukanye cyane cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Ni inkuru ivuga itanga imihoho ry'umunyamabanga mukuru umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverano Ndikuriyo mu bashinga amateka. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye cyane cyane ku mpinduka zejeje kuba canke sibejeje gutangazwa na Reverano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD, ndetse kandi naryanyinyurana rivugwa ko riri indane mu mugambwe CNDD-FDD. Mu gihe hari byinshi biriko biravugwa kwinyinyurana mu mugambwe w'abadede, hari n'ibikorwa byinshi biriko biraba umuntu atomenya. Umunyamabanga Reverano Ndikuriyo yarayatanze imihoho mu kibanza cy'umukenguza amateka, kumvo atatanze neza ariko ari kwibazwa byinshi bitandukanye. Haravuzwe kuri we ko agiye kwitoreza kuba umukuru w'ishiramo ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB, naryo ritegekanijwe muri uku kwezi kwa Kigarama, itorwa ry'uzokorera mu ngata Alexandre Muyenge canke nawe yisubirize. Ntivyagarukiye aho mu mugambwe CNDD-FDD, ikoraniro kaminuza naryo ni mu mwaka uza, naho ne nkuko Varisito Ndayishimiye abandanya kwiyubaka yashaka umugambwe utwagwe n'uri mu kwaha kwiwe. Ariko Reverano Ndikuriyo, Geras Ndabirabe ndetse n'abandi bakavuga ko bagiye guhaguruka. Aho hose hari kuniganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2027, aho biboneka ko Varisito Ndayishimiye bitamuhiriye mu bisata nka vyose. None ko kuba umukuru w'umugambwe atategeka kuribuza kuba umukenguza amateka ho bari yihemvo ngo canke kuba umukuru w'umupira w'amaguru, kimwe muri cyo uri kuraja gusasa mu nama nkenguza amateka bitwara umwanya munini, ko nibisibo birahanwa bice bitwara umwanya munini wo kwipanga. Ngo Burundi uyu mwaka uza uzobonamwo vyinshi, abantu batangare nka hamwe babwira nkuru nziza batigenda ntitugukeneye, ngo yaranse ariko vyavuye bimugarukako. Ndayishimiye igihe aheruka gukoranya abamenyesha makuru yagacishijemwe ati naho umugambwe utontora kandi no kwigira mu bindi. Sentare ijejwe kubariza ibwirizwa shingiro nayo kandi ikaba yarayemeje ukwegura kwa Reverano Ndikuriyo nk'umukenguza amateka nkuko tugiye kubigarukako. Ufyonde subscribe canke sabonere butarafyinda ko kugira ngo toshucikanwa nayo dushikiriza usanga bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, muri politike agateka kazi na muntu ndetse n'ibindi bisata vyinshi. N'umuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Nkuko vyagiye biragaruka ko n'abantu benshi batandukanye cyane cyane abarongoye amasosiyete civile ngaha mu gihugu cy'u Burundi bagaruka kwinyinyurana riba mu mugambwe CNDD-FDD, ndetse bikanavugwa ko ari bamwe bashobora guheba bimwe mu bibanza vy'iteka bari barashizemwe gusa kugira ngo iyo nyinyurana uruhande rumwe rutaganza urundi. Bimaze kumenyekana rero ko Reverano Ndikuriyo atakiri umukenguza amateka. Ivyo tukabisanga mu ngingo ya sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yo kugenekerezo ya 4 Kigarama uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Iyo ngingo ikavuga ko sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yasabwe n'umukuru w'inama nkenguza amateka kwemeza ko Reverano Ndikuriyo atakiri umukenguza amateka. Sentare nayo rero yashinze ko ivyemeje. Tukabibutsa ko havugwa imigenderanire idasanzwe hagati ya Reverano Ndikuriyo nk'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD ndetse n'umukuru w'inama nkenguza amateka ari we uwahora ari umushikiranganje wa mbere nyeniteka Gervasi Ndirakobuca. Iyo ngingo rero yemejwe na sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, ikaba itavuga ko Reverano Ndikuriyo yirukanywe mu bakenguza amateka, ahubwo sentare ngira vyakiriye ico bita constante. No kuvuga ko Reverano Ndikuriyo ari we yikuye, mu yandi majambo yaratanze imihoho. Reverano Ndikuriyo wenyene ubwiwe ntaco aratangaza catumye yikura mu bakenguza amateka. Hari amakuru avuga indyane zoba ziri mu mugambwe kubijanye no kwitoza kwa Varisito Ndayishimiye mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi 2027, ariko ntivyokumvikana ko ico cotuma Ndikuriyo aca yikura mu bakenguza amateka. Atagindutse kandi ikiringo cyo kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD kizorangira muri nzero umwaka w'ibihumbi 2026.
bamwe bati ese koko nihe nyungu Ndikuriyo yoba afise yo kuca yikura mu kibanza kimuha ubudahangagwa nk'ico. Bamwe bati iminsi iri imbere niyo izotanga inyishu. Tukabibutsa ko kandi uyu mwaka wabaye umwaka ukomeye cyane kuri Reverend Ndikuriyo kuko yawutanguranye ubugwayi budasanzwe, mbere binatuma aja kwivuriza hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi nko mu gihugu ca Kenya, abandaniza muri Afrika y'Epfo ndetse no mu gisagara ca Dubai. Dusubiye inyuma gato kandi hari byagiye biragaragara kuri Reverend Ndikuriyo cyane cyane mu hinyurana ryagerera muvugwa ko we n'umukuru w'igihugu. Benshi baribuka ko kugenekerezo ya 25 gitugutu umwaka w'ibihumbi 2023 Reverend Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yari yarakoranije indongozi za CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura mu byo yatangaje harimo ingingo idasanzwe. Ico gihe hari hajeje gufatwa itegeko ryo kumubuza gukora amanama y'urutavanako. Mu byo yatangaje ico gihe Reverend Ndikuriyo harimo ingingo idasanzwe igira iti: muri iyo ntumbero yo kurwiza umwimbu, ubuserukizi bukuru bw'umugambwe busavye indongozi z'umugambwe mu ntara, mu makomine no mu mazone ko zitosubira gutunganya ibikorwa vy'umugambwe bihuriramwo abantu benshi mu minsi n'amasaha y'imirimo. Ivyo bikorwa bizohora bitunganywa mu mpera z'indwi n'iyindi misi y'akaruhuko. Ibikorwa birekuriwe gutunganywa hagati mu ndwi akaba ari ibikorwa bitumwemwo indongozi gusa, naho nyene hisunzwe urutonde rw'abatumire rwanditswe. Gicatangaje mu ngingo Reverend Ndikuriyo yatangaje ico gihe kugenekerezo ya 25 gitugutu umwaka w'ibihumbi 2023 nuko ivyabujijwe ari we nyene yahora bikora. Ni benshi kandi bari bamaze kwerekana kenshi ingene CNDD-FDD ihonyora amategeko agenga imigambwe mu gutunganya amakoraniro mu minsi n'amasaha y'akazi kandi bibujijwe. Mu ngendo z'urutavana ko yaramazemo igihe mu mazone yose y'igihugu, Ndikuriyo ntiyahengeshanya guhagarika imirimo yose mu makomine. Ahageze amashuri yacagarara, amasoko akugara n'ibindi. Hamwe inama zakugwa ijoro bigatera amakenga. Ni kenshi kandi hiyamirijwe ingene ajana abajejwe intwaro mu bikorwa vya CNDD-FDD akabikora mu myanya y'akazi bahembegwa n'igihugu. Bamwe bati ese ico gihe koko Ndayishimiye yoba yarikanguye akabona umukino wa Ndikuriyo? Ndikuriyo yoba wenyene yifatiye ibihano canke ngo Ndayishimiye yari yamufatiye ingingo acana mutuma kuja kwivuguruza? Ngico bikoze muri iyo minsi byaraboneka ko President Ndayishimiye ashobora kuba atanguye kubona ko ingendo za Ndikuriyo zifise ico zinyegeje. Muri myandagaro w'umwaka w'ibihumbi 2023 naho kandi hari ikindi cavuzwe gitangaje. Igisirikare cyari cyarabujije kwambara imyambaro ya gisirikare n'igipolisi mu gihe Ndikuriyo yari asigaye aduga muri zo nama yambaye imyambaro isa n'igisoda, akongera kandi akayikwiragiza mu mbonerakure. Iyo ngingo yafashwe nyuma yaho kandi herekaniwe ingene hari abakoresheje iyo ngendo mu gufata ubutegetsi mu bihugu bitandukanye ku isi. Amanama y'urutavana ko ya Ndikuriyo nayo nyene yatuma mu gihugu cyose Ndikuriyo aboneka nk'uri hejuru y'inzego zose ku buryo ahagarika imirimo yose y'igihugu mu karere abagiyemwo. Mu mwanya muto Ndikuriyo yari yarashoboye gutanga ishusho y'umutegetsi yegereye abanyagihugu kurusha President Ndayishimiye yari yibereye mu ngendo z'urutavana ko hanze y'igihugu. Ngo nta wundi mukuru wa CNDD-FDD yari bwigere yerekana nk'uri hafi y'abanyagihugu kurusha umukuru w'igihugu uretse Reverend Ndikuriyo. Iyi ngingo rero igatuma nanone benshi bibaza ku catumye Reverend Ndikuriyo nawe n'ubundi atanga imihoho mu canye c'iteka yarimwo. Ni mu kibanza cyo kuba umukenguza amateka ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ikibanza gitanga ubudahangagwa budasanzwe ku bategetsi bakirimwo ndetse n'icibaro kidasanzwe mu bene gihugu bato. Ngivyo rero byo twaba tuvuze kuri Reverend Ndikuriyo nandi menshi turiko turatohoza mu mwanya turaza kuyabageza ko. Reka tugaruke kubiriko biravugwa mu gisata c'ubutungane. Mu gisata c'ubutungane tugaruke ku rubanza rwa Kenny Claude Nduwimana. Bamwe bati mbega urubanza rwa Kenny Claude Nduwimana rugana he? Ku munsi wa gatanu w'indwi iheze umumenyesha makuru Kenny Claude Nduwimana yararengukijwe atategujwe muri parike ya Mukaza mu gisagara cy'ubudandaji Bujumbura mu gihe atamakuru namwe yari yamenyeshejwe kubijanye naho dosiye yiwe igeze. Ubu umuryango wiwe canke abamuburanira ntibari babimenyeshejwe, bigatuma abamukikuje baja mu mwiheburo bakanabura iyo bija. Iryo hamagarwa ryabaye mu gihe kidasanzwe kandi ririmwo igipfungu.
Kenny Claude Nduwimana yari yarakuwe mu iborero rikuru rya Bujumbura mu mpimba kwigenekerezo ya 24 gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ashajanwa mu ibanga mu busho bw'igendereza. Kuva ico gihe akaba yarapfunzwe atawemerewe kumugendera kiretse umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNUDH. Kubwo amasoko yegereye iyo dosiye umumenyesha makuru ntiyahohotewe nk'uko bikunze gukorwa muri ico kigo. Mu mwanya amaze mwigendereza Kenny Claude Nduwimana yoba yarabajijwe ku kuntu iyo bakorana n'abamenyesha makuru b'abarundi baba mu mahanga kuvugana nabo abaha makuru no kwikete ryugure yandikiye umukuru w'igihugu haraheze amezi make yaho yamiriza amabakorwa n'ubutungane bw'u Burundi. Nko kwibutsa Kenny Claude Nduwimana yari yaraciriwe igihano cyo gupfungwa amezi 10 hari kwigenekerezo ya 26 Myandagaro umwaka uheze w'ibihumbi 2024. Muri Kigarama uwo mwaka haratanzwe urupapuro rwerekana ko atawamwungururije rukerekana ko urubanza rwasozerewe, ariko kwigenekerezo ya 21/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2025 parake yarunguruje urubanza nubwo ikiringo gitegekanijwe n'amategeko cy'iminsi 90 cyari cyarangiye. Ivyemirijwe no mumenyesha makuru n'abamuburanira babona ko ari ipfungwa ry'akarenganyo gakomeye hamwe n'amabi y'ubutungane. Ico kigabane gishasha muri iyo dosiye cyadutse inyuma gatoya yaho mukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye asabiye Kenny Claude na Sandra Muhoza apfungiwe Ingozi mu buraro bw'igihugu ko bosaba ikigongwe kugira baronke ikigongwe cy'umukuru w'igihugu. Ivyo benshi bakaba babivuga ko bitari bike. Ni gute wosabwa ikigongwe mu gihe ivy'ubutungane buriko burakora birimo igipfungu kandi umupfungu ari mu gasho ka wenyene? Urwo rubanza ruratuma rero benshi bibaza ibibazo bitari bike. Bati kubera iki apfungirwa mu busho bw'igendereza aho ubwo buryo bw'amabonebaguwe? Muti kubera ko atemerewe kugenderwa n'abamuburanira canke umuryango wiwe? Muti kuki hategekwa ko gusaba ikigongwe mu gihe hacibonekeza igipfungu muri dosiye? Mu gihe ubwigenge bw'ibimenyesha makuru mu Burundi bukiriko igitsure, ifungwa rya Kenny Claude Nduwimana na Sandra Muhoza rirerekana ingorane abakora umwuga wo kumenyesha makuru bafise mu Burundi hagati y'umwizero wo gutunganirizwa n'umwitwarariko udasanzwe kwipfungwa ribandanye mu busho bw'igendereza, gusaba ko ibintu bikorerwa mu muco, gusaba iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu bigoma bigwira. Muri uyu mwanya ngo hari ikintu kitaramenyekana mu gihe abo bamenyesha makuru bakibujijwe umwidegemvyo yo kuvugana n'abantu guko ubutungane bafasha hamwe n'uburyo bapfunzwemwo, amadosiye y'abazobandanya ari ikimenyetso cyo kugoyagoya ko bwigenge bwo kumenyesha makuru ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu yandi makuru kandi ariko aravugwa, abanyarugombo bari mu bwoba cane cane biturutse ku ntambara za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zajabutse Rusizi. Haraheze iminsi 5 abanyagihugu bo muri komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura babaye mu rukurikirane rw'ibisasu biguma biterwa biva mu ntambara ziri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ivyo bisasu ngo bituruka kujya uruzi Rusizi rugabura ivyo bihugu bibiri, vyatumye haduka ubwoba bw'uko intambara ishobora kurenga urugero. Mu minsi iheze hafi za zine umwana w'imyaka 12 yarakomerekejwe mu rugombo n'ibisigarira vy'ibombe yatewe. Kubwo babibonye ico gisasu caguye mu murima hafi y'uruzi Kagunga hafi y'urushengero Methodiste Libre n'imva z'Abadagi. Ibisigarira vyayo vyashikiriye imihani hegereye, akomeretsa uwo muhungu akiri muto. Abanyagihugu bo mu bice vya Kongo, Ikatogota, Rubarika, Ruvingi na Kamanyora birabana n'u Burundi nabo nyene babayeho bategwa ibisasu vyahitanye abasivile benshi muri iyi minsi biciwe mu mazu. Ku ruhande rw'u Burundi ubwo bwateye abanyagihugu basanzwe bamaze gukorwa ko n'ibisasu biturika buri mwanya. Kumvo zo kwikingira amazu y'ubudandaji, amabanki, isoko n'ishure shingiro rya kijambere ya Rugombo vyose vyarugawe. Abanyeshuri barungitswe iwabo. Yindi bombe yoba yaguye hafi y'ikirindiro cy'igisirikare gicungera imbibe ariko ntaco yononye. Mu ntumbero yo gucungera iyo zone, igisirikare, igipolisi n'imbonera kure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD umugambi uri ku butegetsi baciye barungikwa kwirukana abariko bararaba ibiriko biraba kandi bacungera umutekano ku rubibe. Indongozi zo muri ako karere zikavuga ko umutekano ubu ucungerewe, ariko bagahamagarira abanyagihugu kuvuga uwo wese biketse. Ivyo biriko biba mu gihe ibihugu vya Kongo n'u Rwanda vyateye umukono ku munsi wa 4 w'indwi iheze ku masezerano i Washington bihujwe na Amerika agamijwe kugabanya imishamirano
imishamirano mu karere. Njyane ariko ziboneka nk'izigoye cyane nkuko twabigarutse ko Kinshasa ikagiriza u Rwanda gushigikira M23 umugwi ubu wiyunze n'unani AFC unani rurwanya indongozi za Kongo kandi rurongowe n'uwahora ari umukuru w'umugwi Seni Corneille Nangaa asaba ko haba leta y'ibihugu vyigenga. U Rwanda narwo rukagiriza ico gihugu n'u Burundi gushigikira FDLR umugwi witwaje ibigwanisho ukorera mu buseruko bwa Kongo wagirizwa kugira uruhara mu bwicanyi bwa bwihonyabwoko bwahitanye abatutsi mu mwaka w'1994. Mu byo rero amasezerano ya Washington ategekanya harimo kwaka ibigwanisha abagwanyi umukuru w'igihugu ca Kongo yita ko ari ibisigarira bitagira inguvu. Abahinga ba ONU Kigali yita abagurano bemeza ko u Rwanda rwarungitse abasirikare baba 6,000 gushigikira M23. Mu rugombo rero nubwo hari ivyatangajwe n'amakungu abanyagihugu baracabayeho mu bwoba. Abahaba bagoma bumva ibisasu biterwa buri munsi ngo barafise amakinga kizo ntambara zishobora kujabuka urubibe. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone ne butarafyenda ko kugira ngo tuzocekanwa nadushikiriza uyasangize bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa navyo. Numuza TV rero Imana iba hezagire.